Muribuka inkuru ya Kayanza Airlines kumengo nta bishasha biherutse kuvugwa. Aha tuvuga ku bijanye n'umugambi wo kugura indege abadandaza bo mu Kayanza no muri Butanyerera bafise. Mbega iyo ndege yoramuka iguzwe yogwa hehe mu Kayanza? Uyu munsi twashatse kugaruka kuyavugwa mu bijanye no gusanura hamwe no kubaka ibibuga vy'indege mu Burundi. Niyo nkuru nyamukuru tuzakurabira hamwe no Musi. Amahoro cyane, ni David, nizere ko meze neza. Itariki 31 z'ukwindwi 2024 imbere y'isaha 6 z'umutaga indege ya kajugujugu yaraguye ku kibuga kirahitwa Gahororo muri commune Muyinga. Ababonye iyo ndege baratangaye, bamwe mbere bibaza ko ari sanganya, ariko ntiyariyo. Amede Misago, musitanteri wa commune Muyinga, yabwiye imbere ko nyabonye iyo ndege ireruye abahinga bariko bategura gusanura no kunagura ico kibuga. Uwo murongozi yamenyesheje ko hamwe indege yosubira kunguruza abantu gushika canke kuva Muyinga vyofasha. Kw'indege hagenda hafi minota 25 gushika Bujumbura. Urugendo nk'ubwo rw'abahinga baherekejwe nabo mwishirahamwe ry'igihugu ryunguruza abantu mu kirere Air Burundi rwarabaye no mu Kirundo uwo musi nyene. Hari muri ya ntumbero nyene yo kunagura ikibuga cahitwa mu Runyonza. Turetse rero ivyo bibuga tubabwiye, hariho n'iyindi migambi yavuzwe muri kahise ijanye no kubaka ibibuga vy'indege. Aha twovuga nk'ikibugendana mu ntara ya Gitega hamwe n'icahitwa Ikabamba muri commune Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Ikibugendana cyavuzwe guhera mu 2005. Mu 2018 vyavuga ko ivyigwa vyo kucubaka vyarangiye, hasigaye kurondera uburyo mu bashigikira Uburundi. Mu gihe intara ya Gitega yagizwe umugwa mukuru wa politike w'igihugu c'u Burundi, ikibuga c'indege ni kimwe mu nyubako azokenegwa, na cane ko inzego nyinshi zigize leta ariyo zitera zimukira. Ico kibuga cofasha mu ruja n'uruza ndetse no mu kwakira abashitsi bagendera igihugu baje kubonana n'abakirongoye. Ikabamba muri commune Gashikanwa naho gushika mu 2022 vyavugwa ko abafise amatongo aho ikibuga c'indege kizokubakwa bahawe n'umuzibukiro. Ngo mu kurindira ko kubaka bitangura babaye barahatiza amakoperative y'uburimyi ngo hakorere. Aha naho nyene hari hasigaye ko haboneka uburyo. Vyashikirijwe na Deogracias Sanganiye umwami yari umushikiranganje w'inyubako muri Mukakaro 2022. Turetse iyo migambi isanzwe imaze kumenyekana gushika mu nzego zo hejuru, na hamwe mu Kayanza bafise umugambi wo kugura indege ntibibagiye kwiyumvira aho yoheze igashikira. Itariki 13 Ruheshi 2022 umusitanteri wa commune Kayanza ari kumwe n'umuhinga w'inyubako barungitswe na Ruburamatari barishikiye ku mutumba wa Mihigo. Uwo musozi ngo basanze ubereye ikibuga c'indege. Icyari kigiye gukurikira kwari kwiga ingene bogurira ico kibanza beneco. Hari n'ibindi bibuga vy'indege bivugwa mu gihugu hagati nk'ico muri commune ya Gitega, Cinyanza Laki Makamba ariko kitagikora n'ahandi. Namwe vy'ibibuga vy'indege bo bibona gute? Hambavu y'icitiriwe Melchior Ndadaye bagira batangure gusanura. Duhurire muri commentaire dutandukira inkuru ngufi nazo. Imigwi y'Urunani na Dynamo ikina umupira w'amaboko basketball ibandanya yikomeza mu kuzana abakinyi bashasha bavuye hanze. Iyo migwi mikeba mu ihiganwa rya Vitalo Basketball League ryo mu Burundi yarayitangarije umunsi umwe umuzo w'abakinyi bakurikira. Urunani wazanye Orizu Prince Chizon Ifeanyi wo mu gihugu ca Nigeria na Brighton Antonio Hobbs wo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Dynamo nayo yazanye Samkelo Sere umunyafrika y'epfo. N'abakunzi b'umupira w'amaguru uyu mwaramo ntimuze mutangwe ku bibuga bitandukanye kwirabira inkino z'indwi igira kabiri y'ihiganwa rikuru rya Primus League. Mwakoze kudukurikirana. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Gahunda ikurikira ni yeje amasaha 8 mu birori bisozera ihiganwa Yangabire kuri Jardin Public. Tubibutse ko kwinjira ari ku buntu.